ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. No musi shaka kumera nk'ubandanya canke numva shaka gushimikira ku kintu numva kimeze nk'ukuremesha canke gutera intege abantu, ariko kandi nshaka kuvuga muri ano majambo muri kino gitondo gushaka kubibutsa ko Imana yacu ibaho. Haleluya. Imana yacu irabaho, Imana yacu irakora, Imana yacu irahindura. Haleluya. Hari igihe mu buzima bwawe uriko uraca mu gihe kigoye c'ibigeragezo canke c'intambara, hari igihe utegwa no gukekeranya kudasanzwe. Ariko kandi uno munsi ndashaka kukubwira ku bijanye n'ubutunzi uri mu ntambara zawe. Hari trésor mu bihuhusi vyawe. Haleluya. Hari ubutunzi mu bihuhusi vyawe. Bisanzwe ibihuhusi by'ubuzima bwacu iyo bije, Satani arashobora kubikoresha mu kugusambura, nk'uko Imana ishobora kubikoresha mu kukwiyereka. Ubiravye tumenya Imana tugakurira. Hari ikintu muhinduye kuri mikrofone yanje mu bisubizo ko yari imeze mu mpaye volume nyinshi, siko? Hari igihe mu buzima bwacu iyo turiko turaca mu kigeragezo, ico kigeragezo Satani arashobora kugikoresha akadusambura cane, nk'uko ico kigeragezo Imana ishobora kugikoresha kikatwubaka cane. Ugerageje ariko murakubagana muratanguye. Iyo volume mwanyongereje nimwe mwavyishe. Ureje ndakeneye gukontrola mikrofone yanje, muzongurire mixer yanje yo nga control mikrofone yanje, kuko nk'ibi ndiko ndavuga live abantu muri hanze. Yesu ashimwe cyane, ivyuma ndibisezerana. Okay, iki rero ndashaka ngo tucumve neza, ntusubire kunyongera volume. Mfise nyinshi, mfise otuhi kwiye, siko? Kandi zijya bafre ntoya cyane cyane ntusubire kuzimamo volume. Okay, nuko rero bakunzi bahira ibigeragezo nyene, kandi iminsi yose mvuze ibigeragezo mikrofone yanje ikigira problème. Afa pase navuze ibigeragezo bya Abraham, mikrofone igira ibibazo. Iyo mvuze indi sujet nta bibazo igira, siko? Sinzigera niciba. Ariko rero nako ndavuga ngo kenshi urahura n'abantu bariko baraca mu bihe bikomeye, ukabaremesha, ukababwira Imana, ukababwira ivy'Imana izokora. Ariko iyo uriko urabibabarira ukabona kwa kure yuko hari igihe umenga umuntu yumva umenga ibintu uriko uramubarira, uriko urabivuga kubera uri pasteur, cyangwa uriko urabivuga kuko ugomba kumuremesha cyangwa ugomba kumutera intege. Ariko ndashaka kubabwira ngo Imana tuvuga irabaho kandi irakora. Yesu ashimwe cyane. Maze iminsi kandi mwarakoze, murazi ko je nkunda intahe. Rimwe hari igihe bingora, hari intahe usanga z'imitwaro tuba twarasengeye cyangwa abantu twasenganye, ugasanga by'ukuri n'ibibazo bigoye, bimwe bikaba ari n'ibibazo biri privé. Hari n'abantu bumva ko n'intahe zabo ziranagora kuzana kuri podium, kuko ziba zivuga ibintu cyane cyane muri societe zacu zitoya, abantu bose bazinanye, haba hari ibintu bigoye kuvuga. Ariko nubwo intahe zimwe zitaba zoroshe kuvuga, ndashaka kubatera intege kudatinya gushinga intahe bikenewe, canke ku bantu bakwegereye, canke gushinga intahe ukavuga ubukuru bw'Imana utagiye muri detail. Kuko nukuri no musi muri kino gitondo ndashaka guserebra, ndashaka gushimira Imana ibitangaza vy'Imana biri hano muri ino nzu, ibintu Imana ikora, ibintu Imana ihindura, ibintu Imana yishuramo, ibintu Imana itabaramo abantu. Ndashaka kubishimira Imana no musi muri kino gitondo. Haleluya. Kuko Imana yacu iri réel, iri vrai, si migani, si bitabo, irabaho kandi irakora. Mu minsi yahera nariko ndigisha mvuga ku bintu bya Abraham, ibintu bine, ibigeragezo bine ubuzima bwe bwaciyemo. Ariko ndavuga umuntu mu nyuma natashe mu gikorane arambwira ngo ndagukeneye, ndagushinga intahe. Yariko akurikirana ubutumwa kuri internet, arambwira ati nariko numviriza message ndiko ndibrosa mu kiyo ngira nje gusenga, ari ahantu muri Europe,
uravuga ijambo cyane numva buno nyene Imana irambohoye agahinda, numva umenga ni ikintu kimvuyemo, numva Imana irakijije umutima wanje, numva Imana irambohoye, ndavuga ni pasteur ategereza kumva intahe, aca mbwira ibihe yaramazemo igihe kirekire. Ndavuga nti Imana ndagushimira kuko ijambo ryawe rirafise ubushobozi, naho ryo bariko riraca mu nsinga rikaba riko rica hehe, ijambo ry'Imana rirafise ubushobozi bwo gukiza no guhindura. Haleluya. Ejo naraje nicara ngaha ku mugoroba, mara hafi amasaha atari make, abo twahuye ari Joel na Fiston baje gusengera ngaha, nabo nibizanye ukwabo, batumanya wo kumviriza intahe z'ibintu Imana yakoze. Numviriza intahe abantu Imana yagiriye neza. Mu minsi yahera turi muri Europe muri fin y'umwaka, naganiriye n'umuntu, ntitwanaganiriye kuko ivyari byoroshe ko tuganira, ariko ari mu kibazo gikomeye, mvayo najewe atanu kwizera mfise ko Imana izohindura situation yiwe. Urabona hamugenda ugasohoka ahantu ukavuga uti byari byo byose ibi bintu sinzi ko ari kizovamo. Ariko ejo nafashe umwanya wo kumviriza témoignage yiwe, ibintu Imana yamukoreye. Ndavuga nti nukuri Imana yacu, n'ibintu byananiranye, n'ibintu byapfuye, n'ibintu byaboze, n'ibintu binuka, n'ibintu byahwereye, Imana irashobora kubigira bizima, Imana irashobora kubizura. Haleluya. Muri kino gitondo ndaje kuvuga ngo Imana yacu ni nziza, Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye. Yesu ashimwe cyane. Ari umwaka wo muri Life Center twigeze kubaho, ari umwaka tuvuga ko ari umwaka w'intahe, aho twavuga ngo, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo bamuneshejeje intahe. Haleluya. Burya intahe zacu ni force inesha Satani. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana rero muri kino gitondo ivyo Imana ikora, ariko ndashaka kwankuraje umuntu wese ari hano hantu. Ari inyifato ushobora kugira mu bintu uri kuracamwo, iyo nyifato ikagufasha yuko ikibazo cawe gicika ressources zawe. Ikibazo cawe kirashobora kugucikira isoko ryo kumenya no kurahura ivy'ubumana. Canke ikibazo cawe kirashobora kugucikira inkota iguhohosha. Sinzi ko mko muranyumva. Ari abantu usanga muriko muraca mu bihe bikomeye, muriko muraca mu bihe bigoye, uravyumva? Ariko inyifato uza kugira mu bihe bigoye uri kuracamo, iyo nyifato nimba ari inyifato y'ukwizera, Imana iraza gukoresha ikibazo cawe kugira ngo igukomeze, ikwigishe, ikwihishurire. Ndashaka kubabwira ko si kenshi Imana itwihishurira turi muri école biblique, si kenshi Imana itwihishurira turiko turasoma Bibiliya ngo iduhishurire ibintu byinshi, ariko ni kenshi cyane Imana itwihishurira mu ntambara zacu no mu bigeragezo byacu. Yesu ashimwe cyane. Abashaka gukura muri ngaha, Yesu ashimwe cyane. Abashaka kumenya cyane Yesu muri ngaha, Yesu ashimwe cyane. Yaramenyesha ko pourcentage nini ya ingene Imana izobiyigisha, izobigishiriza mu bibazo muzo muri ko muraca. Udashaka gukura rero, cyangwa ushaka gukura, bienvenue le problème. Siko kuko ibibazo byanje ni podium y'Imana ikorerako. Nibuka kera naho ransenga nkaba Imana ndashaka gukura, ndashaka kumenya, rimwe nkaca mu muriro, naca muri uwo muriro nkaba ni Imana birashusha, Imana ikanyibutsa ngo none ushaka gukura. Nabwo ni yego, tuvuga ati ndiko ndagukuza rero. Buhoro buhoro ukagenda ugira gute? Kuko ndiko ndavuga ibi bintu. Ndiko ndavuga ibi bintu kugira ngo n'igihe uba watewe cyane, ukaburemerewe cyane, niwemere ijwi rya Satani limentena icimviro cyo kwihebura muri wewe. Hari n'igihe uba watakaje ukwizera, ukabukeneye ko hari abandi bantu bavuga bo hanze, ukabukeneye kumva amajwi yacu. Uyu munsi ndabizi yuko narize ku spectacularité zacu, kuko ndazi yuko ngaha tutaba turi mu bihe bimwe. Hari abantu ngaha ari minzerera, atani ikintu bariko barabona, uko bakikujwe n'umuriro mwinshi ubuzima bwabo buriko buracamo. Ugasanga ni mpwemu, ugasanga umenga waje ngaha mu rusengero mukuza kuhatemba kuko wamenye Imana ukaza kwigwira ngaha. Ariko rimwe na rimwe muri aya majambo tuba turiko turavuga, harimo gukira kwawe, harimo kubohoka kwawe, kandi riragarukana ikindi cizere mu buzima bw'iwawe. Yesu ashimwe cyane. Kugira mvuge ibi bintu ndashaka kudekriva, nahisemo gufata akarorero koroshe ko muri Bibiliya, inkuru yoroshe yo muri Bibiliya mwese muzi, benshi muzi, mumaze gusoma. Ariko kuri jewe iyo nkuru irahofleta canke ni gishushanyo c'ubuzima bw'abantu benshi bariko baraca mu no munsi.
iyi nkuru ni inkuru iri muri Mariko, ikaba muri Matayo, ikaba hehe, ni inkuru ya Yesu n'abigishwa biwe. Iyi nkuru ndashaka kuyikuramo ubutunzi buke buyirimwo canke bwinshi bivaye n'umwe wese, ariko ndashaka kuyikuramo ibintu bike nakuyemwo uno munsi muri kino gitondo bituma ugomba kugira ukuraba ubuzima bwawe, bivaye naho uri kuraja, bivaye n'ico witeze ku Mana, bivaye n'ico wizeye ko Imana izokora mu buzima bwawe, bivaye n'urugendo rwawe rwo gukurikira Kristo, bivaye n'urugendo rwawe rwo kujana n'Imana. Urugendo rwawe rwo kujana n'Imana rurafise ibintu rucamwo, rurafise aho uca, urafise n'ibyo uhura nabyo. Iyi nkuru rero iri muri Mariko igice ca 6 44. Mariko 6:44 turaza kugeza kuri 49. Umutwe w'amajambo uno munsi uravuga ngo gutinya Imana nibwo butunzi bwawe. Gutinya Imana nibwo butunzi bwawe, canke mu gifaransa navuze ni la crainte de l'Éternel est ton trésor. Ni ukuro ubushobozi bwawe, gutinya Imana. Ndaza gutraduza rino jambo. Okay, Mariko 6:44 ushaka kuri 48 49. Abariye iyo mitsima barabaga 5,000. Uza goreza 50. Uwo mwanya agobera abigishwa biwe ngo batambukire mu bwato bitangire kujabuka hakurya y'i Betsaida, aheze gusezera rya shengero. Ahejeje gusezerana nabo avayo aduga umusozi gusenga. Bwagorovye bwa bwato bushitse mu idamba, ariko we yari musozi wenyene. Abonye ko batamijwe no gusoza, kuko umuyaga wari ubaturuse imbere, ku muteramyi agira 4 aza aho bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga yagira abarengane. Ariko babonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, bagira ngo ni gihume, batura ubuku. Bose baramubona basimbwa n'umutima, ariko uwo mwanya arabavugisha ati, humura ni jewe, nimureke gutinya. Aratambuka aja mu bwato barimwo, umuyaga uraca, barumirwa cyane mu mitima yabo, kuko batatahuye ibya ya mitsima, ariko imitima yabo yari ikomantaye. Haleluya, amina. Iyi nkuru itangura itwereka ingene Yesu yarahejeje gukoresha imikate n'udufi duke akagaburira abantu 5,000. Abantu 5,000 tudaharuye abagore n'abana. Ugize ibiharuro abantu baravuga bati birashoboka ko aba bantu bashobora kuba ari abantu bashika 20,000. Yesu ahejeje kugaburira mu buryo bw'ibitangaza, kandi iki gitangaza Yesu yarahejeje gukora, yarahejeje gukora mu maso y'abigishwa biwe. Bari bahejeje kubona ikintu gikomeye Yesu ahejeje gukora. Ariko kuri uyu murongo wa 45 biravuga ngo Yesu amaze kugira gute, amaze gukora ico gitangaza, abantu bagafungura bagahaga, abwira abigishwa biwe ngo nimugende mu bwato. Mu gifaransa bakoresheje Thème nziza, baravuga ngo il les obligea. Yesu yarabategetse ati ja mu bwato mugende, ja mu bwato mugende. Igihe nanje ndiko ndarungika abantu ngo batahe, byumvikana ko Yesu yaciye yisharije igikorwa ca protokole cyo guherekeza abantu ahejeje kugaburira. Ariko abwira abigishwa bati fatwa ubwato mugire gute, mugende hakurya, mugende mu gisagara ca Betsaida. Abategeka kugenda, ababwira ati ni mugende. Nukuvuga ngo Yesu ntiyabahaye option, ntiyababwiye bavyimvire ko Yesu yaravuze ati genda, nimugende. Mu yandi majambo turabona abigishwa bamaze kurungikwa, tubona Bibiliya ntitwereka detaye, ariko tubona barumviye, baragiye. Barumviye kuko Yesu yavuze, kandi ibaza yuko bari baratojwe muri ubu buryo. Waheje kubona igitangaza gikomeye Yesu yakoze, ndibaza ko bari baratojwe muri ubu buryo bwo kumwizigira no kumugirira confiance. Ababwiye ati nimugende, bumva bagomba nyene kugenda kuko Yesu agize gute, abarungitse. Ariko usomye kuri 46 ngo Yesu amaze kubarungika wewe acagenda ku musozi, hagufata urugendo nabo, ariko wewe ngo agira gute, afata urugendo aja ku musozi atangura gusenga.
aja kurondera Imana, aja kuvugana n'Imana. Ariko muri uyo mwanya we yagiye gusenga, abigishwa bo bafashe urugendo, bariko baragenda, bariko barasoza, bari mu bwato bagiye Betsaida, kandi igisagara bariko barajamwo bakigiyemwo kuko Imana yabategetse kukijamwo, bagiyeyo par obéissance. Hari igihe kenshi mu buzima abantu b'abakristo tuzazanirwa tukibaza ibibazo, iyo ubona ko wowe ico wakoze wagikoze ari Imana yakikubwiye. Hariho conception abantu kenshi usanga bafise, canke iciyumvira abantu benshi usanga bafise mu buzima bwabo, ukavuga ngo kuko ndiko ndakora ivy'Imana ishaka, kuko ngiye aho Imana intumye, kuko ndiko ndakora ivy'Imana yambariye. Hariho abantu kenshi mu buzima bwabo basosiya canke bafatanya ibibazo bariko baracamwo no kumvira kwabo. Ariko ndashaka kubwira umunsi muri kino gitondo, si misi yose ibibazo ucamwo bifatiye kukumvira canke kutumvira kwawe. Ndashobora kuba ndiko ndumvira Imana, ariko Imana ikemera ko ibigeragezo biza mu buzima bwanje, canke kibitero canke kibingwanya biza mu buzima bwanje. Si kubera ndiko ndaca mu muriro nca ntangura kwibaza ko ntahagaze neza mu Mana, kugeza naho usanga umuntu ariko arakubaza ngo je ngo ntegeza kuba ari ikintu ntihanye. Kumbeho bari ikintu nibagiye kwihana. Reka ndabibutse kwanza, Mpwemwera ni watwibutsa, ni waduconvaincre do péché. Mu bisanzwe Mpwemwera ni watwibutsa kwihana. Mpwemwera ni wavugira mu mutima wacu akatwibutsa ko turi abanyabyaha, hari ibyo dukeneye kwihana. Ariko kenshi ikibazo cawe caje ugerageza kurondera ico utatunganije n'Imana, ariko kenshi ico urondera ugashakisha ukakibura nuko atakihari. Ntugafatanye na rimwe kandi ntukagira umugenzo wo gufatanya urugendo rwawe rw'Imana no kumvira Imana, ntukabifatanye n'ibigeragezo uri kurahura navyo. Ababigishwa tubona ngo Yesu yarabarungitse aja gusenga, ariko bobo abarungika bafata ikiyaga, ariko kandi tukabona yuko tugeze hagati mu nzira y'urugendo rwabo bamaze kugenda ku 47, haravuga ngo hagati mu ijoro, bamaze amasaha menshi bagenda hagati mu ijoro, igihe ubwato bwabo bwari bugeze hagati mu kiyaga, Yesu nawe wenyine yasigaye ku butaka asenga. Ariko kandi ku murongo wa 28 havuga ngo abona yuko bafise ikibazo gikomeye, kubera byari byanse yuko bagenda imbere, kuko bariko bahangana n'umuyaga uza muri sens iri contraire yaho bariko baraca. Kuri 48 bavuga ngo kwisaha ya kane canke à la 4e veille, mu Kirundi bahise gute? Kumuteramyi agira kane. Kumuteramyi agira kane. Kumuteramyi agira kane. Kumuteramyi agira kane. Aha ugerageje kuvyiyumvira, Yesu yararungitse abantu, uru rugendo rwari rurerure, Yesu yararungitse abantu, kandi n'ivyigwa birerekana ko Yesu ashobora kuba yarungitse abantu. Urabona iyo umuntu arungika abantu ngo batahe ntaba ari mu ijoro cane, ariko wiyumvire ko kuva atarirukana abantu yabanje kwirukana abigishwa. Abigishwa ngo bageze ku muteramyi agira kane, uravyumva, iyi saha ni saha iri hagati ya saa 9 z'ijoro na 6 heures du matin. No kuvuga ngo hagati ya saa 9 ni saa 12 zo mu gatondo, bageze hagati mu mazi, birumvikana ko bamaze amasaha menshi bariko baragenda. Nimba urugendo rwabo rwatanguye saa 1, nimba urugendo rwabo rwatanguye saa 2, hageze 3 heures du matin, urumva yuko aba bantu bamaze umwanya muremure bariko baragenda. Ariko kandi bariko baragenda ngo haza umuyaga w'igihuhusi utangura kumera nk'utera ubwato bwabo, ku buryo batashobora kuba bacavansa, ahubwo batangura kugira gute? Batangura gutekerwa n'ubwoba. Haleluya! Batangura gutekerwa n'ubwoba kuko ubwato bwabo bari barimo bwagomba kugira gute? Gusambuka. Bariko bagwana n'umuyaga, bariko bagwana n'amazi abatera, bariko bagwana n'amazi ashaka kwinjira muri ubu bwato. Ndashaka uyu munsi umenye yuko ababigishwa turiko turavuga bariko bategwa n'aya mazi menshi, ukugenda kwabo bari bagiye bumviye Yesu. Rero ndashobora guca mu bigeragezo, ndashobora guca mu kintera, kandi ndiko ndumvira. Sinca ntangura gukekeranya ko noba ntumviye, sinca ntangura gukekeranya yuko noba numvise nabi,
sinca ntangura gushakisha ngo ndondere ibyaha nakoze. Oya, birashoboka yuko mukumvira Imana no kujana n'Imana yawe, birashoboka yuko wakijijwe ibibazo biratangura, birashoboka yuko wakurikiye Imana ibibazo biratangura, birashoboka kuri kuraca mu bibazo kandi warumviye. Nta gahanti Bibiliya iduha yuko tutazoca mu bigeragezo ngo nuko turiko turumvira. Ariko n'abumvira n'abakurikira Imana barageragezwa, baracishwa mu muriro. Hari igihe nibaza ngo Bibiliya yatubwiye ngo umuyaga wari muri sens iri contraire. Ni ukuvuga ngo nimba bagifatiye direction, umuyaga waza gutya ukamera nk'ubasunika ubasubiza inyuma. Byari bigoye kugenda igihe umuyaga wo uri kubasubiza inyuma. Ahubwo namye ndiyumvira ndavuga na ahubwo icari coroshe kwari uko basubira inyuma. Siko abantu b'Imana. Iyo baca bafata ubwato bagasubira inyuma bakaja kuraba Yesu, uravyumva? Nico cari kuborohera. Ariko bari kuba bavuye muri obéissance, kuko Yesu yavuga ati tugende i Betsaida, ni muji Betsaida. Ni kangahe mu buzima bwawe utera intambuko zo kumvira Imana, ariko wasanga winjiye mu gikorwa Imana iriko iragushiramwo, wasanga utanguye gutera intambuko wumvira Imana, ukahasanga ama problème, ugaca ufata direction ya retour ukavuga ngo ngo je ngo ivyo gukorera Imana ngo ni ari ama problème ngo ndabihagaritse ngo kanisubira, ugaca usubira aho ujuva, kuko uri kurahura n'ikibazo. Ariko ndakunda aba bantu kuko umviriza ikintu gikomeye. Bibiliya ivuga ngo bashishikaye gusoza bibagora, ariko bafurnisa effort bumvira. Nukuvuga ngo bariko bashira inkomezi zabo muri obéissance. Nukuvuga ngo bariko barakora igishoboka cyose kugira ngo bakore ico Imana yavuganye nabo. Bariko bafata direction Imana yabarungitsemo. Umuyaga ni washobora kubatuma basubira inyuma, ariko bariko barashishikara ko insista bakurikiza ico Yesu yavuganye n'ubuzima bwabo. Hari igihe kenshi winjira mu muhamagaro, winjira mu gakiza, winjira mu gikorwa gishasha, utangura kwitaba umuhamagaro mu vy'Imana yaguhamagariyemo, ugitangura ukabona umenga umuriro uragwiriye. Ndakunda guhura n'abantu bakambira ngo je ngo kuva nkijijwe natanguye kugira ingorane. Unavuga ngo je kuva ntanguye gukorera Imana ibitero byaraje biba byinshi mu buzima bwanje. Ariko ndagomba kukubwira ngo nibitangaje, kuko iyo turiko turagendera muri obéissance, iyo turiko turagenda tuja kumvira, iyo turiko turaja aho Imana iturungitse, iyo turiko turakora ivy'Imana idusaba, hari uyundi muntu atabiryohererwa azokora igishoboka cose kugira ngo afrene progression yawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Hari igihe circonstance, hari igihe ivyo ndimo, ivyo ndiko ndacamo, ivyo ndiko ndahura navyo, biza bikora ibishoboka byose kugira ngo sinjane n'Imana aho iriko irashaka kujana nanje. Hari igihe imiyaga ihuhuta, ugasigara wibaza ngo mbega mpangane n'ibibazo canke mpagarike kumvira, mbega mpangane n'ibimpagurukiye canke niviremo nironkera amahoro menshi. Hari igihe uca mu gihe ukibaza ibibazo kubijanye n'iyo uri kuraja, ariko ndaje kubwira no munsi muri kino gitondo, haleluya, ndashaka kukwibutsa ngo wavuze ngo tugende, yaravuze ngo tugende nyine. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari abantu uno munsi muri kino gitondo ushobora kuba wumva ubuzima bwawe buri menase, ukumva ubuzima bwawe ibintu uriko biracamo, ukumva ubuzima bwawe wari uzi kuri kuragenda vers destination uri kurajanamo n'Imana, ariko ukumva umenga ibikubloka n'ibikubuza byabaye byinshi. Ni kangahe mu buzima usengera ngo Imana iguha akazi, ukakisonzeshereza, ukakaronka, ariko maze kukaronka ugasanga akazi karimo amananiza, ukagira uruhagarara n'ibibazo byinshi kurusha uko wari ufise ibibazo kiri umushomeri. Waza gusenga ukavuga ngo mbega Mana si wowe wampaye kajya kazi. Nijya rusengera urugo Imana mu rugo, Imana ikaguha urugo, ariko muri urwo rugo ukahasangamo ibibazo bikomeye, ugatangura kwibaza ngo Mana none ni wowe wampaye urugo canke si wowe warumpaye. Yes, Imana irashobora kuba ari iriko iragutwara, ariko kandi uko ibibazo bihaguruka ntibisobanura absence y'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu ngo yasigaye ku butaka, ariko sinzi ko mwasomye kuri uyu murongo ngo Yesu ariko arasenga igihe ari ku musozi, ngo abaravye abona
biriko birabagora. Abaravye abona bariko barasoza bibagora. Nimugerageze kumva aba bantu ngo bageze hagati mu kiyaga, Yesu aracari ku musozi ariko arasenga, ariko ni gute Yesu ariko arasenga yari karanababona yuko byabagoye kandi yuko byabanani. Ibi biratwibutsa ngo arakubona. Yesu ashimwe cyane. Bitwibutsa ngo mu byo turimo aratubona. Yesu ashimwe cyane. Yari karasenga ariko yari karababona, yari karabona akaga barimo, yari karabona ubwoba barimo, yari karabona amosozi bariko, yari karabona ukwihebura bariko, yari karabona ubwoba barimo, yari karabona ukuntu byabagoye byabananiye. Ntiyari kumwe nabo ariko ako kanya yari karababona. Uno munsi muri kino gitondo ndaje kuvuga ngo Yesu ariko arambona. Mu byo ncamo byose, mu bingora byose, mu byo kunanira byose, mu byo kunaniza byose, mu biriko birakugwanya byose, biriko biriyopoza niyo uri kuragenda muri destine yawe, uri kurajana n'Imana mu byo yakuvuganye na wewe, uri kuragenda wumvira Imana, ariko kandi nawe umenga ubwato bwawe bugira butwagwe, bugira bwuzure. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo Yesu ariko arakubona, ariko arakubona, ari conscient yahuri, arabona huri. Ndaje kubwira umuntu wese ari hano muri kino gitondo ngo Yesu arabibona. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bizera ko Yesu abibona vraiment. Haleluya. Yesu arabibona. Yesu arabona aho uteye. Yesu arabona ko bikugoye. Urabizi iri jambo urashobora kutaryakira, ariko ndaje kuvuga ngo Yesu arabibona. Hari igihe usanga umuntu ariko arasanga ngo mbega Mana nubona ko jewe bingoye, mbega Mana nubona yuko jewe namerewe nabi, mbega Mana urahari, urabona. Reka ndababwire, arabona, arabibona, araza aho uteye, arabona ko biriko birakugora gusoza ubwato, ariko arabibona. Ariko arabona ko uriko urafunisa effort, ariko arabibona. Ariko kuko uri muri direction, uri muri position ya obéissance, haleluya, ariko araveya sur toi, haleluya, kugira ngo ushike hari karagutwara. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Ngo amaze kubona ko byabananiye, haleluya, ngo acava ku musozi atangura kugendera ku mazi. Atangura kugira gute? Kugendera ku mazi. Muri uko kugendera ku mazi, Bibiliya ivuga ngo bagize gutya bibaza yuko babonye igisizimwe, kuko ngo Yesu yagira arengana ubwato bwabo. Bibaza ngo babonye igisizimwe. Kuko ibibaza ko babonye igisizimwe, kuko batashobora kwibaza. Ntibashobora kwibaza yuko ngene amazi yabasaranye agira bamenera ubwato, agira batume bahambwa muri yo, agira batume bapfira muri yo. Ntibashobora kwibaza na gato yuko Yesu ashobora kuza kubasanga atambukira kuri ya mazi nyene ariko arabateza ibibazo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe turiko turasenga tugerageza kwiyumvira ngo mbega Imana izonyishura gute. Hari igihe uri kurasengera ikibazo cawe ugerageza kwiyumvira ngo mbega Imana izobikora gute. Hari ibintu byinshi dusengera mu buzima bwacu dushaka ko Imana idushikanako, ukavuga ngo mbega Imana izobishikanako gute, izobihera he. Tukiyamiza tugatangura kwiyumvira ingene izobikora. Mbega izoca he, izoca kurinde, izobikora gute, mbega izompiki, mbega izobigenza gute. Bihora bibashikira mu kibazo ingene Imana izobikora. Yo, muramwibaza ngene izobikora, muragowe. Umviriza ingene bikora nimushobora kubimetriza. Yesu ashimwe cyane. Ntidushobora gutahura ingene izobikora, ntidushobora. Umviriza, ndakunda Imana kuko hari igihe murani baza ko Imana mu ijuru imeze nk'umuntu akina amaje, iravyumva. Hari igihe umviriza vraiment abigishwa Bibiliya ivuga ngo bari buzuye ubwoba, bari babona bapfuye. Bamwe bariko barabona enterrement yabo, abandi bariko barabona aho bazohambwa, abandi bariko barabona ikiriyo cabo n'amahema yubatswe. Erega hari igihe uvisualiza ukabona urupfu, ukabona ibintu byapfuye, ukabibona, ukabiviva, ariko imbere y'uko upfa gatoya. Aba bantu amazi yarabishe, amazi yarabamaze.
hama Yesu nawe aca azira kuri ayo mazi nyene. Yesu ntiyafata ubundi bwato ngo abushire mu imoteri nyaruka, uravyumva, bwirukanke. Yari gushobora no gucreya ubwato bwo muri no myaka, agacreya yacht ifise speed ya 200 km/h ikaziguruka hejuru y'amazi. Oya, Yesu ntiyaje gucyonye, ahubwo Yesu yazananye y'amazi nyene, yayandi ariko arabatera ubwoba, yayandi agiye kubica. Yesu yayagize inzira yiwe, niyo yayagize veicule yiwe, yayagize imodoka yiwe. Hari igihe Imana ikoresha ibyagira bikwice bigacika imodoka yayo ya déplacement. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndaje kubwira muri kino gitondo ngo ntibizokwica, ariko bizocika imodoka yo kuzana Imana yawe mu buzima bwawe. Bizoba igikoresho Imana izokoresha kugira ngo ikwigishe yuko ico bibaza ko cyo kwica yo yigitambukirako. Arategeka hejuru y'ivyaremwe byose. Ijwi ry'iyo ritongoye risohotse rigatontoma, imisozi iranyiganyigwa, ibinyamugigima bikavuga. Yavuze mu ijwi ibintu byose birahungabana. Haleluya. Amazi ayatambukirako, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo haleluya, isi ni ndava y'ibirenge vyiwe, ikiri kuri sol, ikiri kuri planete cyose igitambukirako. Haleluya. Ibyo wibaza ngo bigiye kukwica, ishobora kubigira akamoyen de déplace. Agatukutuku ka Yesu. Agatukutuki. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Je hari ibintu nk'ibi ndiko ndabivuga, hari igihe ntaba ndiko ndanabimvira, hari igihe mba ndiko ndabona Satani. Mwumva umenga Satani ari mu bantu ba motiva. Iyo ndamwibutse ko abaho, antera kumva ko kweri yaragowe vraiment, n'umutindi kweri yarigorewe. Nyambe Bibiliya batubuje kumutukana kumutuka vraiment, ariko kandi yarigorewe. Haleluya. Bantu b'Imana muri ngaha, umviriza ico ari cyo cyose umwansi ariko arakoresha wibaza ngo ivyawe biraheze. Ndaje kubwira ngo ico nyene nico Imana igenderako. Nico gituma navuze ngo ibigeragezo vyacu, haleluya, ibigeragezo vyacu, Yesu ashimwe cyane, nivyo biri mu trésor yacu. Intambara zacu nizo ziri mu butunzi bwacu. Imiriro yacu, haleluya, yari ijejwe kuduhitana, niyo tumenyera mu Imana. Nk'abashadrake n'abameshake bakamenya ko Imana yabo ishobora guhagarara mu muriro ikaboneka. Ivyo wonye udaciye mu muriro ntabyo uzopfa ubonye, ntuzopfa unamenye ko ari Imana yo mu muriro. Uzomenya ko ari Imana yo mu muriro ubanje gushika mu muriro ikagusangayo, ugacuvuga uti tiens mejeje kukudekuvura mu yindi aspect. Hajya ukorera mu muriro ukawicaramo, ushobora kuyasimila au feu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abantu mufise ibibazo, Yesu ashimwe cyane. Abantu bari mu muriro, Yesu ashimwe cyane. Abantu bafise ibihusi mu buzima bwabo, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndaje kubwira ngo sigitangaza ivyagushitseko canke ivyo uriko uracamwo, kuko nabigishwa igihe bari mu gihe nk'ico bibaza ko bapfuye, umukiza wabo yazananye n'ikibazo cabo, atambukira ku kibazo cabo. Aba bantu bari bagiye kwicwa n'umuyaga, bari bagiye kwicwa n'amazi akorokera mu bwato bwabo akabwuzuza. Ayo mazi nyene yaragiye kubica, niyo mazi nyene umwami wabo yaje agenderako. Haleluya. Kugira ngo abereke ngo umviriza n'aya mazi bibaza ko ari yagiye kumeta fin à votre vie. Aya mazi nyene na jewe ndayakontrola, ndayagenderako, ndahindura la loi de la nature. Iyo nje kubatabara, haleluya, icari kubica kigacika igikoresho canje. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ugomba guhindura ingene ubona ibigeragezo byawe. Urashobora kopta ku ruhande rwo kwidoga no kwiramanta, ariko kandi urashobora kuhabonera Yesu ngo bagize gutya bamubonera abashikiriye ngo bibaza ngo ni gisizimwe. Hama Yesu acarababwira ngo ni mureme. Yababwiye gutashitse bose baramubona basimbwa n'umutima, ariko uwo mwanya arabavugisha ati humura, ni jewe, nimureke gutinya. Haleluya. Humura,
ni jewe, nimureke gutinya. Yesu ashimwe cyane. Aca barungikira ijambo. Ariko murazi ikintu gitangaje muri iyi histoire. Mbe murazi yuko Yesu amaze kubavugisha igihuhusi kitaciye gihera. Ndakunda gukina kwere theatre. Gerageza mwimvire ugwamo rw'ayo mazi. Muramubibona muri film. Wamaza korokeramo pya. Ibindi bikorokeramo pya. Hama nabone bakaraba bakabona ikintu kimeze nk'igisizi mu bati kijya coco nikiki. Uravyumva Yesu agaca ati nimuhumure. Ntiyabivuze buhoro. Uravyumva ko hari ugwamo nimuhumure ni jewe. Ariko bikaguma bisara. Haleluya. Umviriza. Hari ikintu Imana yantahuje muri iyi nkuru. Hari ikintu Imana yanyigishije muri iyi nkuru. Umviriza nakikubarire ngo hari igihe imbere y'uko Imana ihagarika ibihuhusi ibanza kuguha ijambo. Yesu ashimwe cyane. Iki gihuhusi nticaheze, iki gihuhusi nticahagaze, carashishikaye, ariko kandi yabanje kubarungikira ijambo imbere y'uko akora igitangaza cyo kubirangiza. Ndaje kubwira ngo hariho abantu muri indwi yacu y'amasengesho, hariho abantu Imana yahaye amajambo, hariho abantu Imana yahumurije, ukavuga none ko bitarahera. No, hariho difference hagati yo kurangiza kw'ibibazo no kubanza guhabwa ijambo. Yesu yabanje kuvuga ngo nimuhumure, ariko igihuhusi kirabandanya. Iminsi yose kenshi mu buzima bwacu ijambo ry'Imana riza imbere y'uko igitangaza gikoreka. Haleluya. Araturungikira ijambo. Uri kurasenga ukumva arakuremesheje. Waje ngaha gusenga ukumva ndakuremesheje. Ukavuga ngo reka sha ivyo bintu sha pastor na dimanche pastor wavuze ibisa nk'ivyo nyene. Reka ndakubwira ikintu kimwe nawe utavyumva. Ndakuremesheje. Shaka kureke kuvyumva ndakuremesheje. Yesu ashimwe cyane. Kubera ijambo ribanza kuza, hama igitangaza kikaza. Akirira ijambo uburahumura imbere y'uko igihuhusi gihagarara. Akirira ijambo urigira iryawe uno munsi utahurihagazeko imbere y'uko igihuhusi gihagarara. Yesu ashimwe. Hari umuntu yamenye ngo uje ku majambo arandambiye. Reka nakubwira ikintu kimwe. Jambo ubwa mbere na mbere jambo yarahari. Haleluya. Hama ibiriho byose byaremwe na jambo. Niwakengera jambo uzoba ukengereye umuremyi. Niwakengera jambo uzoba ukengereye watumye byose bibaho. Banza uha agaciro jambo, banza ushire en considération jambo, wanza waprecier kandi uryoherewe jambo. Uvuga uti Mana urampaye impamba yo kundemesha. Jambo yaje kuri Eliya ahunga Yezebeli. Imana ntiyabwira Eliya ngo Yezebeli ndamugutabaye, ariko jambo avyura Eliya, aramugaburira pendant 40 jours, aramugaburira iminsi, aramubwira ati fungura ugende. Imana ntiyareje kumukemurira ikibazo cyari kikihari, ariko Imana yabanje kumuha jambo. Erega jambo iyo tumufise naho problème bigihagaze, jambo atangura kudovena plus grand que le problème. Yesu ashimwe cyane. Abantu muri mu kigeregezo Yesu ashimwe cyane. Umviriza niri jambo ngaha ndiko ndavuga. Haleluya. Sinkekeranya ko haleluya no gukirura kira no kubohoka urabohoka. Yesu ashimwe cyane. Kuko ico gihuhusi kirahari kugira ngo kikwigisha Imana. None babazega abantu b'Imana. Ntimwumva kumenga c'était la meilleure occasion Yesu afise yo kwereka abigishwa biwe yuko ashobora no kugendera ku mazi. Sibyo? Murazi kanga Yesu yagiriye mu bwato kenshi cyane. Usomye ugasubira inyuma muri Mariko igice ca 4. Haleluya. Marc chapitre 4. Uravyumva? Usubira inyuma mugire mashare Marc chapitre 4 nyene aho musubira inyuma nyene kuri uwo murongo igice ca 4. Chapitre 4 Yesu ari mu bwato quelque part 35 4:35. Kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Uwo nundi munsi yabagiye ngo tujabuke tuje hakurya. C'est la deuxième fois cyangwa c'est la première fois? C'est la première fois. Basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemwo. Cette fois-ci Yesu ari mu bwato bamuhaye lift, bari mu bwato bumwe n'abigishwa biyo. Kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkubi ikomeye y'umuyaga, imifunda yisuka mu bwato bwariko buruzura. Ariko we yararyamye mu mutwe w'inyuma yiseguye mu musego yisinziriye. Vraiment dodo. Baramukangura baramubaza bati mwigisha ntubabaye ko turiko turapfa. Bebaza ko bavuze gutyo gafise. Jean nk'abashinga ntahe. Jean nyenye ngo mwigisha ngo ntubabaye ko turiko turapfa.
hariho igihe ikirundi gihera, hariho igihe igipfasoni cacu gihera. Mwigisha wewe wowe kubona ko turiko turapfa, wowe ko turiko turawera urasinziriye. Nabishobora abariko bapfa bavuga uko arahama, arikangura azibiza ingunza, arikangura arigorora, sinzi ko yagiye no koga no mu maso. abarira ikiyaga, abarira ikiyaga ati hora utekereze, umuyaga uraca, haba agahwekere gose canke hose haba agahwekere gose. Sinzi ko muragira impression ko Yesu wanyu asinziriye. Mana urabona ibiriko biranshikira, mbega mana ibi wowe urabibona, wowe urahari. Ndamaze guhura n'abantu bashikana bakavuga ati je n'ukuri urazi iyo umuntu ari mu kigeragezo gikomeye arashikana agatangura kuduta nuko Imana we witamukunda, kandi yarakijijwe, yarabatijwe muri muhema avuga no mu ndimi, ariko kubera umuriro wiwe ariko aracamo kandi afise n'ibitangaza amaze gukora, wamuganiriza ukavuga ati mbarira ingene wigeze kubona Imana mu buzima bwawe, akakubwira ko Imana yamukijije, akakubwira ibintu Imana yagira amukorera, waheza kubwira umufashe kugaruka akoresheje amajambo yuko amuga ati none wibaza ko Imana itariho canke itagukunda, yarakoze n'ibyo. Pasteur yego bivuga ngo yarabikoze, ngo ariko vraiment uje nibaza ko yarahinduye avi kubinyerekeye, kuko ikigeragezo bantu b'Imana ntimugacira imanza umuntu ari mu kigeragezo. Ikigeragezo hari igihe kiza kigasekura umuntu kikamujegeza umuntu ugasanga ari futu. Yesu kumva arasinziriye. Haleluya. Yesu yarababaje ngo ni kuki mufise uruhagarara, niko yababajije. Je nibaza yuko nk'umuntu nka Petero, maze ko Petero yitanganiza yishura hejuru kuki dufise uruhagarara kubera tugira tuje mu ijuru, kubera dutahe anterema yaciza kubera ngaha. Ndibaza ko Petero ntashobora kuba yarabuze inyishu yishura umuntu abajije, ni gute ushobora kubaza ngo ni kuki muri mu ruhagarara kandi mubona ubwato bumeze gushwa. Ubaza ngo ni kuki muri mu ruhagarara, hari umuntu abaza ico kibazo kandi ahejeje kuvyuka nawe abona ingene ibintu bimeze, abandi baguma bayora amazi batahaze, ngo ni kuki muri mu ruhagarara. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Abari muri agitation Yesu ashimwe cyane, abariko barahungamana Yesu ashimwe cyane. Nta problem, ibyo biko biragushikira birasanzwe, ariko nashaka kwibutsa ngo nimba sinziriye nawe genda uryame, nawe genda ugone, nawe genda urabahajyamo umubwiye ngo egegwayo. Haleluya, haleluya. Nimba sinziriye biriko biraba, nanje ni mu mpigitanda njya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Iyo mugiye muri Bibiliya mukaraba ibibazo Yesu abaza umenga na question bete. Umviriza ukuntu ngaho yababajije ngaho kuri uwo murongo, yabaze ngo arababaza ati niki kibateye ubwoba. Ariko ndababaza ikintu kimwe, entre nous et avoir base, kandi Yesu maze ko tumurespecta, ariko namwe ni mugiye ico mubivuze. Wewe ubaza abantu bamereye gutyo ngo ningi iki kibateye ubwoba. Bisobanura iki? Bisobanura yuko Yesu selon wewe hari ahantu yari yibaza ko bakwiye kuba bashitse, ku buryo lofeti yuko ari mu bwato, lofeti yuko ari we yavuze ngo tujabuke, kuri we yibaza ko bari bakwiye kuba baryamye bose. Donc Yesu niyumva ingene bakanuye, Yesu niyumva ingene babonye ibiriko biraba, kuko we ntavyo yabonye, yarasinziriye. Sije abantu bibana barizo mico ati ubibona gute wewe? Mbega kubera iki muko murabiraba? Haleluya. Kubera iki muriko murabiraba? Kubera iki muriko muravyimvira? Kubera iki muriko murabishera? Kubera iki muriko muravyiyokipa? Yesu ntiyabajije ikibazo kitumvikana. Yesu yabajije ikibazo bifatiye kuri standard ya foi yibaza ko abigishwa biwe bari bakwiye kuba bagezeko. Kuko urugezo rwanje rwo kwizera ruradetermina urugezo rwanje rwo kwifata mu matempete. Tempête izokwama yitwa tempête, igihuhusi kizokwama citwa igihuhusi. Yesu ashimwe cyane.
ibyo uri kuracamo ndabyita igihuhusi, ndabyita umuriro, ndabyita ibigeragezo, icyo ari cyo cyose wobyita, ibyo bizokwama bihari. Ariko mbega umuntu w'Imana arashobora gusinzira? Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mu gishingo c'urwamo rw'igihuhusi Yesu amaze kuvuga, Bibiliya ivuga ngo amahoro yaciye asasagara, amahoro yaciye agira gute, akwira hose. En d'autres termes, hari igihe Yesu avuga ahari ko hatemba imiyaga, ahari urwamo rw'amazi, hakaba urwamo rw'amahoro. Kubera Yesu hari ico yavuze, amahoro nayo nagacika probleme. Haleluya, akaba menshi cyane, amahoro menshi cyane. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Umviriza mvange gatoya. Muri Matayo twasomye muri Mariko 6:52, Marc 6:52, Marc 6:52. Umviriza. kuko batatahuye ibya ya mitsima, ariko imitima yabo yari ikomantaye. Ku murongo wa mbere wo hejuru hahejeje kubiki kugira iryo jambo rivuge gutyo. Avuze iki he? Aratambuka aja mu bwato barimwo, umuyaga uca urahora. Barumigwa cyane mu mitima yabo. Igihe Yesu yavuga, igihuhusi nticigeze gihagarara. Ariko igihe yavuga, yaravuze ngo nimureme, nimuhagarike imitima, ni jewe. Igihuhusi kirabandanya. Usomye mu zindi version, kuko iyi nkuru Matayo arayivuga, iyi nkuru Luka arayivuga, ariko ndashaka turabe kuri Jean chapitre 6 verset 21. Hariho information Yohana duha, ikintu je nkundira Yohana iminsi yose kenshi iyo yanditse, Yohana akunda kuvuga ibintu ayandi ma evangile atavuze. Yohana kuri Jean 6:21 aduha kandi kabijya. Jean 6 verset 21 avuga gute Yohana? Bumva bakunze kumushira mu bwato. Stop. Muri Matayo, muri Mariko na hehe batubwira ngo Yesu yinjiye mu bwato, igihuhusi kirahera. Ariko muri Yohana batwereka yuko Yesu abigishwa bashatse kumushira mu bwato. Nukuvuga ngo yabaye volonté yabo yuko yinjira mu bwato. Yari amaze umwanya agendera ku mazi, yabaremesheje ibintu bitarahinduka. Ariko abigishwa bagira ide, sinzi ko bagize inama, sinzi ko bagize assemblée générale, ariko baravuga ngo reka Yesu tumuhamagare yinjire mu bwato. Ariko mviriza ingene bamaze kwinjira mu bwato ngo haciye habiki. Buno nyene buca bushika imusozi aho baja. Buno nyene baca barashika iyo baja. Ariko usomye yandi ma version, Bibiliya ivuga ngo bari hagati mu kiyaga, bari basigaje hafi ibirometero 3 ngo bashike. Nico gihe Yesu yaje bakamubona nk'igisizimo. Ariko mviriza ikintu Yohana atubwiye ngo bamaze kwiyumvira kumutumira mu bwato bwabo, Yesu akinjira mu bwato bwabo, ntibasubiye kugira 3 kilometre et demi kugira ngo bashike. Ariko ngo yapfuye kwinjira mu bwato, ako kanya nyine baca barashika. Yewe baca barashika. Ndi wowe ari kumfasha no munsi, ndonye ntambe nka wewe. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ngo amaze kwinjira mu bwato baca barashika. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Byaciye bihera, byaciye birangira, baciye bahagera, baciye bisanga ku butaka, juste yuko badesize kumutumira. Yesu ashimwe cyane. Ubwa mbere yabasangije ijambo bibi bihambaye, ariko mu nyuma baravuga ngo ingo tubane, kuko reka ndababwirega abantu b'Imana, mu bibazo byacu twinjira en relation avec Dieu. Imana yacu turasangira ibibazo, dusangiye na Kristo imibabaro yiwe, kuko dusangira ibyo kuzuka. Iyo dukominia n'Imana mu bibazo, tukayireka ikinjira muri situation zacu, haleluya, ico gihe igihuhusi n'igihagarara gusa nk'uko Mariko yatubariye, ariko n'urugendo rurarangira. Yesu ashimwe cyane. Sinzi ko muriko muranyumva. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Dufise Imana y'imigenderanire, dufite Imana y'ubusabane bwacu na twebwe, dufise Imana iyo twinjiranyemwo, iyo tuyemerere ikaza mu byacu, haleluya. Ibyahora bidutera ubwo biri kure, ariko iyo tuvuze ngo Mana ndibutse ko uhari, ndakonsidere presence yawe, ndibutse muhemu yera, ndaje gusabana na muhemu yera mu masengesho no mu kubana nawe, ico gihe
uwo watumiye arabikamya byose, arabizimya byose. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndaje kubwira uno munsi muri kino gitondo ngo peu importe ikintu uri kuragwana naco, icyo ari cyo cyose kiguhanze, icyo ari cyo cyose kiguteye ubwoba, icyo ari cyo cyose kiguteye kumva uri mu ruhagarara, ndaje kukubwira ngo ni Imana y'ijambo, ni n'Imana y'imigenderanire. Irakeneye kwinjira mu bwato bwawe, irakeneye kwinjira mu cyumba cyawe, irakeneye kwicarana na wewe, irakeneye kubana na wewe igihe igihuhusi kikihari, kugira ngo abe ari igicecekesha, si no kugicecekesha gusa, abe ari nayo inagushikana. Haleluya! Kuko ari izi uri kuragutwara naho ikujanye, kuko Imana yacu iri speciale. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yo bantu b'Imana, sinzi urupfu murimo, sinzi ahantu mwicaye, sinzi igitutu c'urupfu, sinzi umwiza murimo, sinzi obscurité murimo, sinzi aho ugeza, ariko ndaje kukubwira ngo muri ico kibazo cawe nyene niho uzomenyera Imana. Muri ico kibazo cawe nyene uzohakura inkomezi zo kunesha, ziri aho hantu nyene. Ndangiza ndabasomere Esaya ikintu yavuze. Esayi 33 verset 6. Uyu murongo ndashaka muze gutaha mufate mu mutwe. Esayi 33 verset 6. Mu bihe vyawe hazobaho umutekano, hazobaho umutekano n'agakiza k'umurengera, n'agakiza k'umurengera, n'ubwenge no kumenya, n'ubwenge no kumenya. kubaha Uhoraho, kubaha Uhoraho nibwo butunzi bwawe. Mu Gifaransa kuri verset 6 aravuga ngo tes jours seront en sûreté. Iminsi yawe izoba iminsi y'ugutekana. Haleluya! Iyo ni Imana ibivuze. Iminsi yawe izobamwo umutekano. Bantu b'Imana, umutekano si absence ya épreuve canke y'ibigeragezo. Umutekano ni presence y'Imana mu buzima bwawe, gushika naho realite y'amahoro y'Imana acika couverture yawe, icika realite yawe, kurusha uko ibihuhusi byawe ari realite. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Hamaca isezerano ntuze ya Siyoni, gisagara ca Siyoni agihira isezerano. Numviriza, aravuga ngo la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Mbia akagace mu Kirundi. Kubaha Uhoraho, kubaha Uhoraho nibwo butunzi bwawe, nibwo butunzi bwawe. Mumfashire ijambo ko nijyo nza kurangiriza mbere ko ndarisigura ko gatoya 5 minutes. Umviriza, vuga uti kubaha Uhoraho nibwo butunzi bwawe. Subira muti kubaha Uhoraho nibwo butunzi bwawe. Ndababaza ikibazo, ninde yabwiye abigisha ngo nimugende i Betsayida? Ninde yabwiye abigisha ngo tujabuke hakurya? Kuko bubashe, kuko bakoze icyo yababariye, nibwo butunzi bwabo, niyo garanti yabo ko gushika bategereza gushika, kuko kugenda bari bajanywe nawe. Subira muti kubaha Uhoraho nibwo butunzi bwawe. Mu Gifaransa babikonjuze au futur, bavuga ngo car la crainte de l'Éternel sera ton trésor. Niko bavuze, c'est là, hein? C'est là hajyanye niho hari ubutunzi bwawe. Sorry, uravyumva? Kubaha Uhoraho nibwo butunzi bwawe. Ndashaka kubivuga mu byumve neza. Kubaha Uhoraho nibwo butunzi bwawe. Aho ubutunzi bwawe buri, aho trésor yawe iri, byugariye mu kintu citwa kubaha Uhoraho. Subira muti kubaha Uhoraho nibwo butunzi bwawe. Fiston, subiramo 6:52. Marc 6:52. Ndabumvisha ingene Imana yumva ibintu.
6:52 twari twahasoma. kuko batatahuye ibya ya mitsima, kuko batatahuye ibya ya mitsima, ariko imitima yabo yari ikomantaye. Munyumvirize abantu b'Imana, ndangiza kandi Bibiliya importa ibintu nshaka kuvuga. Abigishwa bari bahejeje kubona Yesu agaburira apepre abantu 200,000 bagahaga bagasigaza. Siko abantu b'Imana. Kenshi twibaza yuko kubona ibitangaza ari byo bikuza ukwizera kwacu. Ariko je nasanze kubona ibitangaza si byo bikuza ukwizera kwawe. Ukwizera kwawe gukurira muri communion ufitaniye n'Imana. Ukwizera gukurira mu busabane na communion ufitaniye n'Imana mu ijambo ryayo. Vuga uti ijambo. Vuga uti ijambo. None ndababazega abantu b'Imana. Ababigishwa baheje kubona abantu 20,000 bafungura ibyo kurya bigasigara. Ni gute bari kwibaza yuko kuri ordre ya Yesu baza gupfira mu mazi? None Yesu abarungitse muri yanterebe yabo. Bisobanura ko bargre kubona igitangaza c'imikati gwira ni iyo miracle bavuye ku experimenta. Apene bafashe ubwati nyuma y'amasaha 3 canke 4, kijya gitangaza ntaco cari kibamariye muri situation yabo mbi. Ni murabi vy'Imana imaze kubakorera canke ivyo ndumumvise n'amatwi yanyu uko bingana. None pour autant ko mwabonye ibitangaza byinshi mufise ukwizera kwinshi? No. Kuko kubona ibitangaza ntibidutuma twizera. Ariko guhishurirwa Kristo biciye mu busabane bw'ijambo ryiwe, bantu b'Imana. Umviriza, no gutamba indirimbo nziza ngabo gatondo tukazitamba zikaturyohera nibituzanira kwizera. Ariko bwa bucuti mfitaniye n'Imana mu mwanya wanje n'Imana, ikintu Imana ikora mu mutima wanje ikuza ukwizera kwanje. Kuko rega indirimbo zirashobora kuba emotionnel. Erega haleluya, turashobora kubona igitangaza. Twahora dushaka kubona ibitangaza, twahora tubona ibimuga bigira bihaguruke bigwa, emosi kaduga. Reka nabwiye kubona ibitangaza nibikuza ukwizera, yego biravomerera ukwizera. Ari ikintu gikuza ukwizera kwawe n'ubucuti bwawe. Yewe bantu b'Imana, n'ubucuti bwawe ni Imana. Aya masengesho tuvuyemo wisengera wihamagarira Imana yawe bijya ico Imana yamiza ikazana depo yayo, igakrea la foi, igakuza foi mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imwe mu mapassage twasomye ntashatse ko turangiza. Yesu yarabagiye ngo mbega ngo ntimwabonye ingene nakoze bigiye ngo hari udufi 5 n'iki. Uravyumva? Naradufashe ndaduhezagira. Igihe Yesu yafata udufi 5 ndibaza cyangwa dukate 2 kimwe muri ivyo beranje kuvyumva. Igihe yabifata ngo yasanze ari bike, Yesu afata duke ngo nigiki yaciye akora ngo il rendit grâce. Abishimira Imana, abikengurukira Imana bikiri bikeya. Amaze gushimira Imana ubuke bwayo n'ubuto bwavyo, Imana icira multiplier. Yesu ashimwe cyane. Umviriza ni waca muri situation mbi, aho ibintu byawe bimeze nabi, aho umutekano wawe ari mukeya, aho ubuzima bwawe ibintu byose ari bikeya, aho mu masafuriya yawe twaheze, aho ibyawe byaheze, hakuja muragara ngo turahwereye, ugire louange na adoration ya turahwereye, ariko tangura ufate bikeya ufise. Haleluya. Ushimira Imana kuko yaravuze ngo c'est dans la crainte de l'Éternel où vous trouverez votre trésor. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo gutinya Imana, haleluya, iri jambo la crainte de l'Éternel, haleluya, ni jambo risobanura mu majambo ngo iyo ntinya Imana kuvuga ngo nubaha ico yavuze kugeza naho kirangwiriye, le fait yuko yakivuze ku buryo umutekano wanje uhagaze ku co yavuze et point et trait à la ligne. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Abigishwa malgré kubona Yesu agwiza imikate ntibari bamufitiye confiance ko yobatabara mu mazi nubwo ivyo bari babibonye. Kuko gutinya la crainte de l'Éternel, iri jambo kubaha Imana n'urugezo rwa confiance ufitiye iyo Mana ko ico yavuze itegerezwa kugishitsa.
bantu b'Imana, nimba ari ikintu Imana yubaha n'ijambo ryayo. Bantu b'Imana, nimba ari ikintu Imana idashobora gukotora ko n'ijambo ryayo. Bantu b'Imana, nimba ari ikintu Imana yishize munsi y'ubutegetsi bwaryo n'ijambo ryayo. Nimba ari ikintu Imana itazokwivuguruza n'ijambo ryayo. Yesu yaravuze ngo nimureke aya magratte-ciel yubakwe, ibisagara byubakwe, New York irahagaze, Manhattan irahagaze, Beijing irahagaze, ibintu biraduze. Yesu yaravuze ngo aya mazu n'amatafari, agatafari ku kandi ntizizobomoka gusa, ariko bizoba depiese. Uravyumva, ajya amatafari azoyatandukanya, pana no kuyabomorera 3 canke 4 ngo kame kose kazotandukana na kagenzi kako. Ariko ngo nta jambo na rimwe ryavuye mu kanwa k'Uhoraho rizogira gute, rizogenda ridashitse, rizovaho, rizokugwaho. Sa parole demeure. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma yavuze ngo tujabuke, aba yabivuze point et trait à la ligne. Yaravuze ngo nzobana namwe gushika ku mpera y'isi, kuko yabivuze. Mwizere ko ari kumwe na mwebwe, waba uri mu kiriyo, waba uri mu gutakaza akazi, waba uri muri chômage. Yaravuze ngo nzogutunga, nzokwitwararika. Haleluya. Chômage canke salaire sivyo bikugize, ariko ijo yavuze nico kikugize. Harigiye no muri chômage agiye kukwigisha provision yiwe en dehors ya salaire, akemera ko gasezo ko kaza mu buzima bwawe kugira ngo a créer la foi en toi. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Muhaguruke nimba mudashaka ko mbandanya gushika isaha 7. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Dufise Imana ikomeye, dufise Imana ihambaye. Bwana sifiwe sana. Niyo ivuze ngo tugende iradushikana. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Narahisemwo kuvyo kugendana n'Imana, gucika ikijuju ku bwenge bwanje. N'umuntu anseruka imbere ngo dusenga afise probleme, ubwenge bwanje buvuga ngo ntishobora guhinduka, nayo ndayisengera. Kandi nayo nkizera ko Imana ishobora kubikora. Kuko narahisemo gucika ikijuju hageze kwiyumvira kukungena Imana iri. Kuko uyu Bwana hatulingania hata kidogo. Haleluya. Anajitosha, ye anajieneza. Haleluya. Ni gangi vrema. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hariho abantu bumva ijambo ngiyo gacha bati ngo shaka ibintu pastor avuze ngo nka jewe, reka kumbwira wewe. Wowe nturimwo, turiko tuvuga we. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndakwibukije ngo ico kigeragezo kirashobora kuguhitana, nk'uko ico kigeragezo ushobora kucigira mu Imana kikakugemurira ico bita the knowledge of God, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ne s'apprend pas dans les écoles. La connaissance de Dieu nous est révélée par l'Esprit de Dieu. Ukumenya Imana ntivyigishwa mu mashuri, ariko kumenya Imana tubihishurirwa na mpwemu yera. Haleluya. Agakomunika impwemu yacu ubuzima bw'Imana, impwemu yacu ikadomina ame yacu. Yesu ashimwe cyane. Tubaye ku rubuga rwo kubona ibitangaza by'Imana, tubaye ku rubuga rwo kubona inyishu z'Imana, tubaye ku rubuga rwo kutanyegeza ic'Imana n'icyo Imana ishobora gukora. Yesu ashimwe cyane. Iyo ubwenge bwanje bushatse kuvyiyopoza ko ndabucecekesha, nta na 2 secondes ndabuha, kuko ndamuzi Satana nzanira logique. Ariko reka nakubwire, nta logique yo ku-explique ingene umuntu atambukira hejuru y'amazi. Ntanyike. Kandi hariho principe physique ivuga yuko uravyumva utwo turenge twawe turi point tudashobora gutambukira ku mazi. Twamye twumva abantu bagenda za Kongo bagiye kuri Tanganyika, abizera babakizwa bagerageza kugendera mu mazi, bapfiriye ngaho muri Tanganyika ngo bagiye kugendera ku mazi nka Yesu. Ako ndashaka kubibutsa yuko igikorwa c'Imana ntikivanze na emotion, kandi kivanze na orgueil yawe yo gushaka kurealiza l'impossible. Uzopfira yuzoyagwamo kandi tuzoguherekeza nitwanagutora, siko? Ariko kandi igikorwa c'Imana cubakiye kuri yo simplicité na humilité, no kumenya gukora ikintu igihe cyose Imana ishimye ko gikorwa gutyo. Si misi yose Yesu yagendeye ku mazi, kandi si misi yose Yesu yakijije abantu canke yazuye abapfuye. Ndamukunda kuko ntihari muri demonstration, yakoze bike bikwiriye nkuko data murongoye. Yesu ashimwe cyane. Ngire mu micanye nawe ukore bikeya bikwiriye nkuko data azokurongora. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
Yesu ashimwe cyane. Ndagomba uno munsi mu minota 10 ntihagire umuntu asohoka, ntihagire uja muri toilette, vesi zanyu ndazugaje, uravyumva? Ntihagire n'umuntu umwe aja kwimesha amazi. Hari abantu y'amasengesho atanguye baca bagira amakursi. Ndashaka iminota 10 uvugane n'igihuhusi cawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Suje ya mbere wiyadresse ku gihuhusi cawe. Suje ya kabiri uhamagare Yesu mu bwato bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yarinjiye mu buzima bwawe murabana, ariko ubwo uti Yesu je prends conscience yuko tu es présent avec moi. Haleluya. Karibu mu byanje, karibu muri ibi. Haleluya. Satana amazigihe ariko arabikoresha, haleluya, ashaka kunsambura, anteza ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Ariko kuri uyu mugoroba cyangwa muri kino gitondo ndakiriye igitangaza canje, ndakiriye presence yawe. Haleluya. Presence y'Imana yatumye igihuhusi gihagarara. Ndavuze rero musi muri kino gitondo ngo presence y'Imana izotuma igihuhusi gihagarara. Ndavuze ngo sivyo gusa, ndavuze ngo presence y'Imana izotuma ushika aho uroye. Haleluya. Ni presence yiwe. Haleluya. Yesu amaze kwinjira mu bwato byose birakemuka kubera presence yiwe. Presence yiwe, ukubaho kwiwe. Haleluya. Gutuma ibintu bikoreka. Ukubaho kwiwe kwatumye abantu 200,000 bari bashonje bishwe n'inzara baronka ico bafungura. Kubaho kwiwe kwatumye abantu bari mu bwato ibihuhusi biceceka. Kubaho kw'Imana. Haleluya. Bagwaye ico bari muri kino gitondo man. Haleluya. Ndashaka kumva amajwi y'abantu bari muri kino kibanza. Haleluya. Lekeshete le blo shindele ko tele blo setele ko landele ko shetele ko tiele blo. Minota 10 yacu yo guhamagara Imana. Haleluya. Oh, ndaguhamagara Yesu muri kino gitondo mwishengero ryawe, mu bantu bari hano hantu bariko barahura n'ibihuhusi bitandukanye by'ubuzima bwabo. Ndakweretse abantu bameze mana nk'uko circonstances z'ubuzima ziriko zirababuza kuja iyo wababwiye kuja. Hariho abantu mana bariko barahura n'imiyaga iriko iragenda a contre courant, iriko irabiyopozako. Mana bateye intambuko bakumvira, bagenda bagukurikira, ariko mana yo mwijuru ibibakikuje bitangura guhinduka, bitangura kuba muri situation idashoboka, iri invivable, experience zigoye, ziri pénible mu buzima bwabo, ariko biravye basanga baragukurikiye, biravye basanga bariko batambukira mu nzira zawe, biravye basanga barakwakiriye nk'umwami n'umukiza, biravye basanga baraguhaye ubuzima bwabo, ariko mana rimwe na rimwe ntibaparvene gukomprena igituma imiriro, ibihuhusi n'ibibazo bibakikuje vyabaye vyinshi. Ndaje muri kino gitondo uko dukoranye n'ishengero ryawe hano hantu, mana tugushimira, tugukengurukira mana yo mwijuru. Ndakweretse abantu bari hano hantu, ndakweretse ibihuhusi biri mu buzima bwabo, ibihuhusi mu kazi, ibihuhusi mu magara, ibihuhusi mu miryango, ibihuhusi muri proje zabo, ibihuhusi mu magara yabo. Ndakweretse ibyo bihuhusi byose, ndakweretse ibyo bihuhusi byose, ndakweretse ibyo biriko birababuza kwavansa byose. Ndavuze ngo mwabihuhusi mwe, haleluya, nimwumve ijambo ry'Imana. Mwabihuhusi mwe, nimwumve ryajwi riduhumuriza ngo nimutinye ni jewe, nimutinye ni jewe, nimutinye ni jewe. Erega umenga niwe yabikoze, erega umenga nibigomba kuvuga ko ariwe yabipermese, erega umenga bigomba kuvuga yuko abikontrola. Ndavuze ngo wagihuhusi we, ndavuze ngo ugomba kuja munsi ya control, ndavuze ngo ugomba kuja munsi ya control. Wagihuhusi c'ingwara ndagukankamiye muri kino gitondo, wagihuhusi c'ingwara ndagukankamiye muri kino gitondo, wagihuhusi c'agahinda ko mu mutima ndagukankamiye muri kino gitondo, wagihuhusi c'ikiriyo, haleluya, ndagukankamiye muri kino gitondo, wagihuhusi cyo kwihebura no kuzazanirwa ndagukankamiye muri kino gitondo, wagihuhusi we uri kurabuza umuntu w'Imana kuja Imana imurungitse. Ndaguhagaritse, 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 ndaguhagaritse. Umviriza ijwi rya papa, umviriza ijwi rya tata buja, araguhagaritse, aravuze ngo cereza, aravuze ngo hora. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Je commande, hallelujah, je commande aux tempêtes, je commande au flot de la mer, je commande à toutes choses, je commande à toutes sortes de circonstances qui s'élèvent et qui va contre ma direction. Je m'oppose à toute opposition du diable qui essaie de me faire obstacle dans la destinée, dans la conduite, dans mon obéissance envers le Seigneur. Je m'oppose à toute forme d'opposition. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, ndahanganye n'ikiriko kiraguhanga, ndirukanye n'ikiriko kiraguhanga, uko waje umeze kose. Ndavuze ngo ndahagaritse, ndavuze ngo ndahagaritse, ndavuze ngo turahagaritse
ico gihuhusi, ubwo rwamo ruriko ruravuga, ubwo rwamo ruriko rurumvikana, iyo ntambara yahagurutse, iyo ntambara yavyutse, iyo ntambara yiyadukije, iyo ntambara ivumbutse, iyo ntambara idodoye, iyo ngwara yizanye, ubwo bwansi buhagurutse, ico kibazo gihagurutse. Haleluya! Ndavuze ngo wakibazo we, ndavuze ngo wakibazo we. Hari uwavuze ngo tujabuke, hari uwavuze ngo tujabuke, hari uwavuze ngo tugende, hari uwavuze ngo tugende hakurya, ko yavuze. Haleluya! Ko yavuze, yavuze, ko yavuze, yategetse. Haleluya! 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 Ni mumwe muri piano dusenga, muri mwe muri piano indirimbo ivuga ngo ategetse. Haleluya! Ategetse birakoreka. Haleluya! Ategetse birakoreka. Mfasha dusenge abantu b'Imana, mfasha dusenge abantu b'Imana. Ndizera ko muri kino gitondo hari abantu Imana igomba kubohora, hari abantu Imana igomba kubohora. Haleluya! Hari abantu Imana igomba gutabara, hari abantu Imana igomba kugenderera, hari abantu Imana igomba guhindurira. Twarabasengeye muri indwi, twarasenze mu gihe cyacu cy'amasengesho. Ndaje kugira ngo hindura ingene urabe ikibazo cawe. Haleluya! Iyo ategetse biraba. Haleluya! Iyo ategetse birakoreka, iyo ategetse biraba. Haleluya! Iyo ategetse birahinduka. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka akora ikintu gishasha mu magara yawe. Haleluya! Reka akora ikintu gishasha mu magara yawe. Ndagomba unamusi muri kino gitondo turiko turasenga, mbere yuko tuja kurangiza, wongere ko kwiri sengesho uvuga uti Imana, ndahaye ikaze presence yawe, ndahaye ikaze presence yawe. Ingo mu vyanje papa, ingo mu vyanje Mana, ingo mu vyanje Mana. Iyindi minota itatu imbere yuko duheza, ingo mu vyanje Mana. Ndagutumiye mu bwato bwanje. Haleluya! Singomba kukurabira kure Yesu, singomba kukurabira kure Yesu, singomba kumva umenga uri kure, singomba kumva uri hakurya yanje, singomba kumva umenga uri hirya gose, ariko ndagomba kukumva hafi Mana, ndagomba kukumva hafi Mana. Oh, viens papa, viens papa. Ingo mu bwato bwanje, ingo mu circonstance yanje, ingo dusangire, ingo duhagararane, ingo duhagararane, ingo dusangire. Injira Yesu, ngo abigishwa ngo babiravye, ngo basanga ni vyiza yuko bo mutumira. Haleluya! Natwe muri kino gitondo waramuhamagaye, warahamagaje abantu, waratabaje, warirukanse, warateye amashida abantu, ariko harageze kumukonsidera, ukamuhamagara, ukavuga ngo ngwino papa, ngwino Yesu, ngwino Yesu, ngwino Yesu, ngwino Yesu mu byacu, ngwino muri sante z'abana bacu, ngwino muri sante financière zacu, ngwino mu byacu Mana, ngwino mu byacu, ngwino mu maproje yacu, ngwino mu masoko yacu, ngwino mu magara yacu, ngwino hafi Yesu, ngwino hafi. Yes! Yes! We. Haleluya! Muhamagare, muhamagare. Mbere yuko tuja muri indirimbo muhamagare. Ariko munyemerere nimba hari n'umuntu ari ngaha muri kino gitondo atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wowe uri ngaho ukaba utarakira Yesu mu buzima bwawe nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ndaguhamagaye wowe uze ngaha imbere tugusengere kugira ngo wakire Yesu. Niwe ashobora gucecekesha imifunda, niwe ashobora gucecekesha ibigeragezo n'ibikugwanya ibyo ari byo byose, ariko agomba kwinjira d'abord mu buzima bwawe. Nimba utaramwakira, nturabe ikintu na kimwe, niwitambukire uze ngaha imbere. Ndafata umwanya wo kugusengera, ndafata umwanya wo kugusengera wewe kugira ngo uhe Yesu ubuzima bwawe, umwakire mu buzima bwawe. Wowe utarakora ico gikorwa, ndaguhamagaye uzi igihe abandi bariko barasenga, uze wakire Yesu, uze uhe ubuzima bwawe Yesu. Nimba uri ngaha muri kino gitondo, uze ngaha turagusengera. Haleluya, 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 haleluya. Iyategetse, haleluya. Ni question yuko atanga ordre yiwe. Haleluya, haleluya. Biratungana. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora,
turirimba indirimbo uti sinzi ukubigeza ntidukeneye kumenya ingene abikora ariko ico tuzi ni kimwe ico nzi ni uko itegetse biratungana hari ukuntu bikora iyo utegetse biratungana hari ukuntu bikora iyo utegetse
aturira ijambo uvuge ngo biratungana, biratungana, urivuge biratungana.